nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi ukabana nyir'inganji. Igituma uwo mubahirizwa yitwa nyir'inganji nuko abashikiranganji no kuvuga n'abamushikira bashikira inganji no kuvuga wewe ni nyir'inganji. Nyir'icyubahiro mutambukanyi wa nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi, bubahwa mwese muraha mu byubahiro Imana n'abagabo babahaye. Ndicishije bugufi ndabasaba munyemerere mwemere ndabashikirize ishishiro ry'indamutso ya kivandimwe y'abarundi muri Canada. Nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu c'amata n'ubuki citwa Burundi, Uburundi mutima wa Afrika uteze mu mitumba n'amataba ya Afrika kuko atamazi y'ikindi gihugu tunywa, ahubwo ico gihugu conyene giheze inyota yandi mashinga inatsi. Imana ugira vyose aho ivyagiye mw'ijuru nipfukamigwe, nisengwe kubona yadukanguye mu gitondo ikaturamura none uno munsi uri hejuru tukaba duhuye turi bazima tubonana dutwengeranira dufise umutima umwe nk'umukenge. Kanatsinda ko dusangiye imizi imwe y'u Burundi, dusangiye rero no gutotahara kw'abarundi twese. Aha rero mwubahirizwa nyir'icyubahiro na nyir'inganji, nk'uko nagacishijemwo ngitanga indamutso, niko nuhiriye mvuga ko naha mvuye hasi ico nigabira nkaganza n'ururimi ijwi n'agahogo gusa. Nsubiye kuyaga kwiganirwa n'iry'abarundi b'ijwi rya Canada nzerukiye. Ego aha nzerukiye abarundi baba muri Canada, nzerukanye intasho ngo tahe naho murara, niko bivugwa haziko abarundi bayaga mu gihugu c'abarundi, ngo rurimi rwiza ruryoshe ku buryo n'abagumva ruvugwa bata amacumu. Abo barundi nzerukiye bipfuza ko mworamba, bipfuza ko mwogwira, bipfuza ko mwohora ku ngoma kavuze witwa Ntafatiro. Bafise ivyo vyifuzo vy'ivyondo vyose, nuko bakunda bagakundana cane cane bwamburuka imigabo n'imigambi mudasiba gushikiriza no gushikira mu gihugu c'amata n'ubuki, kikaba nitaba Afrika yakamye yangamiza. Biruko iri jambo ryacari ryabo, jewe ndi intumwa, ubukunda akagirako akabivuga ukabimenya. Igisigaye kuba ari uko umuntu umugendera umunsi uri izina mukarara murayaga ugataha giciye. Aha rero ico duha nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi ugashika muri Canada, ewe mana ico duha ndabishikaka. Nyir'icyubahiro na nyir'inganji ngo kuza kubaramutsa muri Canada ngo vyobahimbara ku buryo uwo basesa ku mutima yosanga werade, ngo naho ubukene bwoba bwarabateye ntibagenda gusa, urupfuma babasasira izo bambaye bipfutse umunyike. Aha rero cari ico dusaba ubwa mbere, hagiye umuntu musavye nawe uraheza ukamugabira. Nashikirije ko uwo mwubahirizwa rwose nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyir'inganji, kandi ari ku ngoma mu buryo bwose. Ari ku ngoma umukuru w'igihugu, kandi akaba no ku ngoma no kuzivuza arazivuza. None rero agashishiro bampaye ngo ndamushikirize, nico gituma ntagashize muri vya bindi abatubayemwo bagira imirisho ngiyi, hamwe ubwubahwa bw'iwanyu na segirite y'iwanyu yobikunda iyo mirisho noyishikana ngaho. Mugabo hariho ukundi babiteguye ntaco jewe ndazi kubaha.
aho ndakengurutse no kumwunga no kukumugeza aha aya maso agushika muhira yakize kubera se barundi yacakira nosozera indamutso ya kivandimwe y'abarundi bishwi ya Canada nshimira Imana yatumaniye ikamara ibintu byose tukaba nanone duhuye turi bazima yamara jewe norira simpozwe mpejeje iyi ndamutso ntasubiye kuvuga ko abo mvugira babakunda bakababura iciza mu bindi vyiza coba rero kwigora mwubahirizo nyene icubahiro na nyene iganji mukabatera iteka riterwa abasavyi mukazoza kubagendera mukabaramutsa nabo bakabigina kwa kundi bitamenyerewe kw'isi y'abazima murakaramba amana murakagwira muragahora ku ngoma. Murakoze cyane